Kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 20 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021 umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza roho nyanganda sida muganga Tade Ndikumana afadikanije n'umuserukizi mukuru wa PNID Madame Nicole Kuwase binjiye icese ikigo kijejwe gukurikiranira ku munsi ivyerekeye ingwara zibiza nka COVID-19 korera n'izindi. Umushikiranganje akaba yamenyesheje ko ico kigo cyashoboye gutunganywa n'uburyo bwatanzwe n'ishirahamwe y'ubumwe bwa Buraya bibicishije muri OMS. Akaba yashikirije n'ibikoresho bizofasha ico kigo mu gukora yatanze imashini 200 ibitanda birenga 50. Bikorwa bibiri nyamukuru novuga icambere cari ukwinjira icese ikigo kijejwe novuga gukurikirana ku munsi umunota ku munota ivyerekeye ingwara zibiza icambere murazi yuko muri iyi minsi tuko turwanyikiza ca coronavirus muga kijya kigo mwabonye kizofasha no kugwanya kwitaho gukurikirana ingwara zibiza zishobora gutera abene gihugu y'abakorera naho yo bari malaria ingwara zose zishobora gushika murazi yuko duheruka gushiraho bavuga itunganywa rishasha ry'ubushikiranganje aho habonetse aho dushiraho ikigo kijejwe gukurikirana ku munsi ingwara zishobora kwaduka zivuye hanze zikinjira mu Burundi. Rero kijya kigo ni kigo gihambaye kuko nkuko mwabibonye dufatiye kuvyo turiko turakora muri iyi minsi dushira mu ngiro umugambi wanyere cyubahiro mukuru cy'u Burundi yitenda kira sinandukiza coronavirus kijya kirafasha. Mwabonye neza yuko ubu dushobora kumenya ibintu byose bikobera mu gihugu ku munota umwe dufatanije n'ikigo Media Box. Rero kirimo ikoresho bitari bike dufasha kumenya tuti mbega umene gihugu nk'ubu twatoye ku ingwara ya coronavirus ari imurore ari ku muti yifashe gute. Ikigo rero gihambaye twacindiye no munsi dushimira abashikiye imigambi ya leta kuko kiya kigo cyashoboye gutunganywa biciye ku buryo bwatanzwe n'ishirahamwe rya Buraya bicishije muri OMS. Kambere n'abandi bashigikiye imigambi ya leta barafashije. Rero turashima yuko ubu umene gihugu naho yo kwandika kajya ka message kuri WhatsApp canke kuri SMS ashobora kubaza abaganga basanzwe bahari bashika 35 n'abandi dukoresheje ubuhinga bwa none bari hagati mu gihugu kuko akare ko uvuzi kose karafise novuga imigwi abantu 11 bama bari mu karere bariko barafasha kugira ngo turwanye kino kiza nabo twakoranye mu gupima bajya abanyeshure baja mu ndaro bashika 40 mu minsi 3. Rero birafasha ikindi naco kijya kigo kizofasha no gutanga inyishu zica zishikira mu matelefone y'abantu basanga kare nk'ubu twategezwa gushira nk'ingenzi zaje mu mahoteli ziri muri quarantaine tukarinda kuzunguruka amahoteli yose tubashikiriza inyishu z'ibipimo tuba twafatiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ubu bazironka biciye mu buhinga bwa none. Kina cyo kizofasha nuko nk'umuntu azobagenda gufata urugendo tuvuge ejo canke hirya yejo arashobora gusaba rendez-vous kaja muri NSP yamaze kuzuza ibisabwa mu telefone yiwe bitagoranye. Hanyuma inyishu igihe atamugera wa coronavirus tumusanze ko acayironka mu telefone ashobora kugenda kuyerekana ahagiye ku kibuga c'indege atarinze gusubira inyuma gutonda ngo bamuhinyishe. Rero n'ubuhinga bwa none dushimira kandi abafashije bose leta y'u Burundi Media Box ko yafizemo uruhara runini n'abandi kugira ngo dushobore gushika kuri irya ntambwe tugezeho aho dushobora kubona hagati mu gihugu aho abagwayi bari bitagoranye. Igice ca kabiri naco kwara kwinjira zino nyubakwa. Izi ni nyubakwa twubatse byihuta mu mezi 3. Ukumuzibona niko ni gicapo cy'inyubakwa zizoja mu makomine kujya ku mugambi nyenshobora mukuru yashikije ko ikomine yose ishobora kuvura coronavirus urwaye ntirirwe arava mu ikomine aja mu yindi akavurirwa mu ikomine. Izi nyubako rero twazubatse ku buryo duhawe n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS
kugira ngo twereke abasanzwe bashika imigambi ya leta igicapo biri mu ngiro leta y'u Burundi yifuza yuko boshigikira. Ukuvuga umuntu wese asanzwe ashika imigambi ya leta avuga ati jembe nitore mi komine iyo ari yo yose arashobora kubaka izinzu. Mwabonye kuva ku ntango umuntu biheze ko mugira coronavirus ingene yinjire ingene asohoka, hari ibitanda birenga 50 birimwo. Murazi yuko hariya muri clinique muravyibuka dukitangura heza umwaka twaye twafashe igihande kimwe c'ibitaro turacifashisha kugira ngo ushobore kuvura abo turi kumugira wa coronavirus. Ubu rero bazoca bimukira ngaha coronavirus iheze, izi nyubako zoshobora gufasha cabura ry'amasite cyaye ku bitaro bitandukanye akipimisha. Tubyumve neza ibyo we twabikoze kubera yuko iyo abanyeshuri bagiye mu ndaro muramaze kubona ingene babaho, baba muri dortoire zimwe bitanda bigerekeranye. Ni vyiza rero yuko bose baba bari atamugera bafise co kimwe n'abarezi babo ko twarabapinye ko bakunda hamwe n'aba bakinjikira bafasha mu by'isuku. Abandi tubandanya tubapima nkuko dupima bene gihugu muri rusange. Mugabo turiko twaratumye kubikoresho bihagije ama test kugira ngo tuzopime benshi bashoboka mu banyeshure biga bataha. Kubera iki? Iyo dupimye umunyeshure yari kw'ishure tugasanga umusanga nafise umugira wa coronavirus, bitworohera kuca tuja muhiri wabo kugira nabo nyene tubapime cyo bita recherche de cas contact. Mugabo gushika ubu nta tegeko rihari yuko umunyeshure gataha ategezwa kwerekana yuko kugira aje mu ishure yuko afise ipapuro kimwe ko afise coronavirus cyangwa atayifise. Mu gihe cyose muzi yuko atashe muhira ahura n'abandi bantu baje muhira batari n'abanyeshure byo hava bitugora.